benshi batari basanzwe bafise amazi meza bakigwanako bagahiga amazi yo gukoresha bibaruhije, ariko uyu munsi umugambi wafashije kuko nkuko mwayibonye mu minsi iheze twari kumwe na ambasaderi wa Union Européenne tugiye ku receptiona ibikorwa vyakozwe mu mugambi nk'uyu. Hanyuma mu vyerekeye navyo vy'umuyagankuba ni bigaragara, murabona neza yuko hari ahantu tumaze kwakira umuyagankuba uvuye ku mishwara y'izuba kandi bije kiva mu mugambi nk'uyu turi kumwe. Aha ni mu gisata kumbure novuga mu bisata binyerekeye, ariko mu bisata byinshi cyane umugambi warafashije. Mwarumvise ko hari aho baguze ama ambulance, mwarumvise ko hariho ibitaro byinshi byafashijwe, bimwe bikaronswa amaformation, ibindi bikigisha ukuntu babaga, ariko biboneka neza ko ari umugambi mwiza waje gufasha muri iki gihugu cyacu. Nubwo kandi uyu mugambi usa nk'uko uriko urarangira, niyo mpamvu nasabye ko abarongoye intara, indongozi z'intara zari ngaha ko zofasha kugira ngo zikomeze umugambi ubandanye, hari amazi afatwe neza kugira ngo ntajane n'uyu mugambi. Hanyuma ibyo badufashije nayo kugira tuteze imbere navyo nyene tugerageze kubibungabunga kugira ngo umugambi ubandanye. Kandi twongera dusaba mugenzi wanjye turi kumwe ngaha ambasaderi ko yogerageza kandi agakubita inzu ibipfunsi akaraba ukuntu ahubwo umugambi wundi woza ukisumnura gusumba ukaza gufasha abenegihugu. Umugambi wo gushima kuko ni umugambi wakoreye mu ntara zitandukanye, nta ntara yakumiriwe. Byumvikana kuri uyu mugambi ugiye mu ntara urabona icarangutse mu ntara. Mu ncamake igihugu cyose cyashikiwe n'umugambi. Twongera kandi nitwa kuri navuze dusaba ko imigambi nk'iyi turakeneye ku migambi zikora ku benegihugu. Birahuye cyane, birahuye ko leta imigambi yashize imbere imigambi y'igihugu tuvuga ya 2018 igana kuri 2027. Ni umugambi waje ureponda ku migambi dufise y'igihugu, kuko erega umugambi utaje ureponda kuri iya ntaco wowe uje kutumarira. D'abord ni umugambi uza ku ntumbero igihugu kiba gifise, hanyuma abadufasha bagaca baza kwakuya kuri iyo migambi kandi barabikora. Urudire yuko turashima kazi ko iya DZODD zitubwira yuko abenegihugu baronka amazi, abenegihugu baronke amatara kandi mu biciro bishiriritse. Imigambi uravye umugambi waje gufasha kijya cifuzo cyangwa urya mugambi w'igihugu twashize imbere. Nibyo nasubiriye foke ambasaderi bandanye umugambi ugiye guhera. Turemeye ko tuzoshigikira, tuzofasha kugira ube perenize, ariko kandi abandanye ntacike inguvu, abone aho umugambi ugeze arushirize kugira ngo igihugu gitere kije imbere gusumba. Utunenge mu migambi mu bisanzwe hari aho utunenge bitewe n'abakora ibyo bikorwa siyotara. Niyo mpamvu dusaba neza ko aho umugambi uja urora ubushikiranganji umugambi ugenda urorako babwiza guhaguruka bakawukurikira. Barabonye neza ukuntu bakoze amazi yakoze mu buryo bwiza, ubona ko ari ibintu bisolide bizoramba, kuko ni umugambi wakurikiranywe cyane. Iyo udakurikiranye abantu bazana ivu tuzaje ugasanga siyo, ha umugambi ugacuherana iyo projet ico gikorwa bakoze kigaherana n'umugambi. Ivyo nivyo nahacu ho kugwana kugira ngo turabe ukuntu ibikorwa bigenda neza, hama kandi tukongera tugafasha tugasaba bene gihugu kugira ngo bashigikire, batubere ijisho ni vyabo, kugira ngo uje kugira ico yonona batubwire, hanyuma tumuhagarika ataragira ikintu yonona, maze umugambi ubone kuramba gusumbiriza.
murakoze cyane.